Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. None n'umwanya bigezeko biriko biragarukwako cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi. Makuru tugiye kugaruka ku makuru ateye ubwoba cane ariko aragarukwako arabana n'umutekano, ibintu vyasubiye gukomera cane. Kudeta mu Burundi, intambara mu nzego z'umutekano yongeye kubura ni nyuma yo kurekurwa kwa Generali Arengiyome Bunyoni. Kuri ubu ngubu Generali Arengiyome Bunyoni yabaye ikibazo gikomeye cane, ni nyuma yuko Generali Arengiyome Bunyoni yarapfunzwe, ariko bamwe mu bategetsi bakomeye cane harimo n'abagenerali batishimiye iryo pfungwa rya Generali Arengiyome Bunyoni kugira ngo Ndayishimiye agondozwe amurekure. Hakaba harabayeho ibintu bikomeye cane harimwo no guterana amajambo ku murindi uhambaye cane. Muri kano kanya hari amakuru twajeje kuronka kukugene Prezida Evariste Ndayishimiye ariko aranyinyurana n'igisirikare ku rugero rukomeye cane, aho muri kano kanya kudeta yoba yateguwe. General Prime Niyongabo yarababajwe n'ukugene Prezida Evariste Ndayishimiye yamugaye mu kuvuguruza ivyo igisirikare c'u Burundi catangaje kubijanye n'ivyabereye muri Kabaze, aho iturika rikomeye cane ryabereye mu gisagara ca Bujumbura ryahinduye ibintu bikomeye cane. Hari impinduka zikomeye cane, bamwe mu basirikare bariko bararwanya Prezida Evariste Ndayishimiye bavuga yuko zitari zikwiye. Hari abasirikare bavugwa cane nka Colonel Floriberté biyerekeye ahora avugira igisirikare c'u Burundi, kuri ubu ngubu yakuwe agasimbuzwa Gaspard Baratuza. Ibi byose ngo vyagiye biraba mu gihe Prime Niyongabo arongoye igisoda c'u Burundi atabishakaga, bikagaragaza kunyinyurana gukomeye cane kuri hagati ya Prezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'igisirikare c'u Burundi. Intambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo yaravyunyuye ku murindi uhambaye cane. Kuri ubu Prezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abasirikare bariko bararabana ayingwe. Kuri ubu ngubu hakaba ariko harategurwa umugambi mubisha wa kudeta. Twarabwiye ku munsi w'ejo amakuru ajanye n'inama ikomeye cane yarirongowe na General Prime Niyongabo yakoresheje agamije kwiga ku kugene Prezida Evariste Ndayishimiye ngo yahagarikwa atarabandanya gutabagaza ibintu, kuko muri kino gihe u Burundi busigaye bwarataye agaciro mu rwego mpuzamakungu bijyanye n'uko ubu ngubu Burundi burongowe na Prezida Evariste Ndayishimiye. Ubu ngubu buri mu bihugu vya nyuma ku isi bikennye. Ivyo byose bikavugwa yuko bibayeho Ndayishimiye afatiye ubutegetsi, ni mu gihe adasiba kwihayagiza yuko Burundi butanguye gukora canke Burundi butanguye kuba Burundi mu gihe abereye umukuru w'igihugu c'u Burundi muri 2020. Kuri ubu ngubu ikindi gikomeye cane abagenerali bariko baraziza Prezida Evariste Ndayishimiye n'ukugene yigennye ngo yongere gusubira ku mukandida wa CNDD-FDD mu gihe kitari cyaragira, kandi tabanje kugisha inama igisirikare ndetse n'abandi bategetsi bakomeye cane. Ivyo byose rero bikaba byatumye bamwe ba generali bafata ingingo yuko Prezida Evariste Ndayishimiye agomba guhagarikwa atarabandanya gutabagaza ibintu vyinshi. Ibi n'ibindi mu makuru hajanye n'umugambi wa kudeta mu Burundi turagenda turabigaruka ko mu buryo bw'idonido, ngo umwanya n'umwanya ikintu kidasanzwe kirashobora kuba. Hamwe mu masoko yacu yegereye Prezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abatavuga rumwe nayo vuga yuko guhangana gukomeye cyane kubandanije gutera ubwoba bamwe mu banyagihugu ndetse cane cane bamwe mu bategetsi ababa mu gisagara ca Bujumbura. Ngo burya harya amagambo ya Prezida Evariste Ndayishimiye ko aba mu gisagara ca Bujumbura bama bidotomba ngo ntarira busema, kuko abariko baracura iyo migambi yose nyine ngo bibera i Bujumbura nk'uko Prezida Evariste Ndayishimiye abivuga. Umwuka mubi ndetse no kutumvikana gukomeje gufata urundi rwego mu nzego z'umutekano n'iza politike mu Burundi uyu mwaka wa 2026, aho amakuru atandukanye agaragaza ko igisirikare cy'u Burundi FDNB kiri mu bihe bikomeye vy'amakimbirane ashobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku mutekano w'igihugu, ndetse nuko kudeta ishobora kwaduka maze u Burundi bwari busanzwe bufise ibibazo byinshi cyane vy'umurengera. Hakiyongera ko icyo nyine ca kudeta gishobora gusiga u Burundi buguye mu vyago birenze ubwo
rwaguyemo nyine mu mwaka wa 2015 ubwo Nkurunziza yashaka kwihagira ikiringo ca gatatu kitari gikurikije amategeko ndetse n'ibwirizwa shingiro. Amakuru ava mu nzego zitandukanye aragaragaza ko abasirikare bacitsemwo imice myinshi, aho hari abasirikare bashigikiye General Arengiyome Bunyoni n'abandi bashigikiye abari hafi y'ubutegetsi bwa Prezida Evariste Ndayishimiye. Makuru abandanya avuga yuko hari n'igice c'abasirikare bivugwa ko cyegereye waze ari umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Colonel Floribert Biyereke yarutse gukurwa kuri uwo mwanya, ibintu byafashwe nk'ikimenyetso cyo kutumvikana gukomeye mu burongozi bw'ingabo z'u Burundi. Kwirukanwa kwa Colonel Biyereke ku mwanya w'umuvugizi w'igisirikare asimburwa canke asubirirwa na Brigadier General Gaspard Baratuza byarakurikiye n'izindi mpinduka zikomeye cyane zakozwe mu nzego zitandukanye z'igihugu, aho bivugwa yuko kwirukanwa kwa Colonel Floribert Biyereke koba kwatarumvikanywe ko kumwe na General Prime Niyongabo ndetse na Prezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bategetsi bakomeye cyane. Ivyo Gaspard Baratuza yoba yaratangaje ku bijanye n'ivyabaye muri Kabaze ngo vyo bifitanye isano n'umwuka mubi uri hagati ya Prezida Evariste Ndayishimiye, ngo abasirikare bakaba bariko barashaka ikimenyetso cya nyuma cyerekana yuko Prezida Evariste Ndayishimiye akaba nakizigenza w'ingabo z'u Burundi kuri ubu ngubu yananiwe no gutunganya igihugu, yananiwe no gutunganya ingabo z'igihugu. Kuri ubu ngubu ingabo z'igihugu zikaba ziriko zirashangukira mu mashamba ya Kongo, bamwe bagata bagahunga abandi bakomoka bagaheba igisirikare. Kuri ubu ngubu agashara kadashitse k'abasoda kugena abasoda b'u Burundi basigaye bafatwa nk'abacangero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugena igisirikare ca FARDC bariko barafasha kurwanya M23 kibafata umengo bariko baraca amafaranga n'igihe bikomeye. Bamwe nyine abo bariko barafasha barata bakomoka bagahunga, maze ingabo z'u Burundi akaba arizo zihasigara bababwira yuko aribo bahemba menshi, aribo bagomba kurwana urwo rugamba ndetse rutari n'urwabo. Ivyo byose bigaragaza kugene Prezida Evariste Ndayishimiye yagambaniye ingabo z'u Burundi. Muribuka ivyabereye mu gisagara ca Uvira ubwo M23 yafata icyo gisagara, ingabo z'u Burundi zikata zikomoka. Ivyo byose byoba byarakozwe na General Prime Niyongabo kuko yaciye atanga itegeko yuko izo ngabo zigomba kuza mu Burundi. Byabaje Prezida Evariste Ndayishimiye avuga yuko Prime Niyongabo yoba ashaka kwitwara nk'umukuru w'igihugu, kandi Prime Niyongabo ngo yoba ashaka kwiyerekana yuko ari igihangange. Ivyo vyazamuye amakimbirane asanzwe ari hagati ya General Prime Niyongabo ndetse na Prezida Evariste Ndayishimiye. Izindi mpinduka zirimo zabaye muri guverinoma no mu nzego z'ubushingamateka, mu nama nshingamateka nyine, aho bamwe mu barongozi bakuru bapfunzwe, abandi bakaba barasubirijwe abandi mu buryo bwa giturumbuka. Ivyo byose biratera agashavu gakomeye cyane bamwe mu bategetsi b'u Burundi babona yuko Ndayishimiye abandanije guta igihugu mu rudubi. Mu gusesangura ibiri kuba, bamwe mu basesanguzi bavuga ko izi mpinduka ziri mu rwego rwo kugerageza kugenzura igisirikare no kugabanya imbaraga z'amatsinda ashobora kuba afite ibitekerezo canke ivyiyumviro binyuranyije n'ubutegetsi buriho bwa Prezida Evariste Ndayishimiye. Izo mpinduka rero ngo zigamije zigamije ko Prezida Evariste Ndayishimiye ariwe avuga ijambo rya nyuma, mu gihe bamwe mu bo bafatanije kurongora igihugu harimo n'urwego rw'igisirikare rutamushigikiye muri kino gihe bivuga yuko yatabagaje igihugu c'u Burundi. Ikindi kintu gikomeye cyane guteza umwuka mubi, ikibazo c'abasirikare banga koherezwa kugwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC mu ndwano gisirikare ca FARDC canke leta ya Kongo iriko irafashwamwo n'ingabo z'u Burundi, insoresore za Wazalendo ndetse na FDLR. Bamwe mu banyarwanda basize bakozeho nyabwoko
mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 ihonyabwoko ryibasiye abo mu bwoko bw'abatutsi. Amakuru avuga ko abasirikare benshi banze kuja muri izo ndwano, bamwe barapfungwa bazira kutubahiriza amabwiriza. Hari ibiharuro bigaragaza ko abasirikare barenga 272 bamaze gupfungwa bazira uwo mwanzuro. Bamwe mu basirikare bavuga ko batishimiye uko imishahara n'inyungu z'umurengera zitabageraho nk'uko zigera kuri bamwe batwaye igisirikare cy'u Burundi, cyane cyane Perezida Evariste Ndayishimiye bivugwa yuko aya mahera yabo nyine aja no mu mufuka wiwe, bo bariko baragokera muri Congo uko bikwiye. Cyane cyane abari ku rugamba muri RDC barafashwe nabi cyane, bariko bararwara indwara zitandukanye bivanye n'imirire mibi. Ibi byatumye bamwe mu basirikare bato n'abaofisiye bagaragaza kutishimira ingene bafatwa, bigatera umwuka mubi mu ngabo. Kuri ubu ngubu bamwe bakaba bariko bata igihugu bakomoka bakaja gushaka ibiyede muri za Dubai, ndetse abandi bakabandanya mu bindi bihugu bibanye bitandukanye baronderayo ubuzima, kuko babona yuko igihugu cabo kitabitwararika. Ikibazo ca General Guillaume Bunyoni nacyo nyine gikomeje kugira uruhare runini muri aya makimbirane, nubwo yarekuwe by'agateganyo ku wa 11 mwaka wa 2026 kugira ngo aje kwivuza. Aracafite igihano cy'igifungo cy'umunyororo wo guherayo yakatiwe muri 2024. Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko atazidegemvya byuzuye kandi ko atazasubizwa imitungo ye. Amajambo yakiriwe nabi n'abashigikiye General Guillaume Bunyoni, akaba ari byo biriko birateza umwuka mubi, ko Ndayishimiye yari yemeranyije n'abagenerali yuko narekura Bunyoni azasubizwa ivyiwe ndetse n'umwidegemvye. Kuri ubu ngubu Neva akaba yaravyanse bivanye nuko abona yuko abarundi bafite ishavu ryinshi cyane, kuko bari babeshwe yuko ibintu byose byabuze kubera General Guillaume Bunyoni, none yaragize imyaka 3 apfunzwe, ariko ivyo bintu ntibyongeye kuboneka, ahubwo Burundi bubandanya kugwa mu isanganya rikomeye cyane. Iryo sanganya bivugwa yuko ritezwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Kure kugwa kwa General Guillaume Bunyoni byafashwe nk'igerageza ryo kugabanya igitutu cari kiyongereye mu nzego z'umutekano, cyane cyane ku basirikare n'abapolisi bamubonaga nk'umuyobozi wabo akomeye. Hari amakuru avuga ko bamwe mu bagenerali bo muri CNDD FDD begereye Perezida Evariste Ndayishimiye bamusaba ko Bunyoni yorekugwa kuko yoba amaze kwishura ivyaha bye, kuko nyine ivyo Ndayishimiye yamukoreye bigaragara yuko ari umunyororo w'agatsimbatazo, ari umunyororo utari ukenewe, kuko nimba ari ibyaha General Guillaume Bunyoni akora canke yakoze abihuriyeho n'abandi ba CNDD FDD, kandi harimo n'abagenerali. Ivyo babonye yuko Ndayishimiye ari kugira ngo yicare ku gakanu gusa General Guillaume Bunyoni, no kugira ngo ahuvye amatohoza y'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nubwo bimeze bityo, amakuru abandanya kwerekana ko icizere hagati y'abarongozi b'igisirikare n'ubutegetsi kiri hasi cyane. Perezida Ndayishimiye ubwe yigeze kugaragaza impungenge afite ku bamukikuje, avuga ko hari abamugira inama mbi bashaka kumugusha mu mutego ukomeye cyane. Hari n'ikibazo c'amatora ategekanijwe mwaka wa 2027, aho bivugwa ko mu ishyaka riri ku butegetsi hari amakimbirane hagati y'abashaka ko Ndayishimiye yakomeza kurongora n'abifuza ko habaho impinduka mu burongozi. Ibi byose vyiyongera ku makuru avuga ko hari abasirikare banze kuja muri Congo bihurije hamwe n'abandi bashigikiye Bunyoni, bigakomeza gututumba hamwe n'abatangira kuvuga ko hashobora kubaho kudeta iteguwe na General Prime Niyongabo agize iminsi atumvikana nawe na General Neva, bivanye nuko
Prime Niyongabo ari kwikanga yuko General Neva ashobora kumwitanga maze akamukandagura. Karorero ni ivyabaye ku igenekerezo rya mbere ku munsi mpuzamakungu wariwe abakozi n'akazi, ubwo General Prime Niyongabo yerekezaga Igitega kuri stade Ngoma ahabereye ivyo birori. Imodoka ziwe nyine canke imiduga imwerurira yarashwe ko bikomeye cane, maze Prime Niyongabo agahungishwa, maze Prezida Evariste Ndayishimiye akavuga yuko boba ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo bakoze ico gitero, ariko bikaza kugaragara yuko hari umugambi muremure Prezida Evariste Ndayishimiye yoba yaracuze kugira ngo yikure ko abakeba biwe, dore ko General Neva bivugwa yuko ashaka kuja mu matora ata n'umwe bari kumwe kuko abona yuko batamushigikiye. Kuri ubu ngubu akaba yarigennye kuzaserukira CNDD FDD, ivyo bamwe mu barongozi banze gutera ko induru nyinshi bivanye nuko banze ko hamenyekana ko mu butegetsi bwa CNDD FDD hariko harasha. Abasesanguzi baragaragaza ko gupfungwa kw'abasirikare benshi, impinduka zidasobanutse mu burongozi no kutizerana hagati y'inzego bishobora kuba intandaro y'ibibazo bikomeye mu gihe kiri imbere nga mu gihugu c'u Burundi, aho umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa. Ni mu gihe ubutegetsi bukomeje kugerageza kugenzura ibibazo, haribazwa nimba hashobora gukomeza guhungabana k'umutekano n'umwuka mubi uri mu gihugu canke n'ibi bintu bishobora gufata indi ntera iganisha ihungabana rikomeye rya politike n'umutekano. Tubibutse yuko ibiriko biraba nga mu gihugu c'u Burundi benshi bavuga yuko ari ibintu bikomeye cane kandi bishobora gutura igihugu mu manka, mu gihe bamwe mu Barundi bafise umutima ndetse na bamwe bumva ineza y'igihugu badashobora guhagarika uwo wese ariko arakora kugira ngo Burundi butaja mbere. Uwo nyine abandanya kuvuga yuko abandi Barundi bose ari ibijuju, kabatuka abategetsi bakomeye cane avuga yuko ari ibijuju, akaba adashaka incabwenge, akaba adashaka ko hari uyundi avuga imbere yiwe. Uwo nguwo yafashe igihugu maze akagishira mu minwe y'umutambukanyi wiwe. Ni ibintu byinshi biriko biravugwa cane ku bijanye n'iyi kudeta iriko irategurwa nga mu gihugu c'u Burundi. Mu kandi kanya turaza no kubabwira andi makuru ahambaye cane y'ibanga avuga yuko Ndayishimiye ageramiwe bimwe bikomeye cane kuko abajenerali bose basa nkaho bamukuyeko amaboko. Turaza kubigarukako mu kanya.